Igitondo c'uwa 29 z'ukwezi kwa kane 2020 mu masaha y'igitondo neza na neza 12:56 niho hazoca mu isanzure canke se mu kirere kimwe mu bibuye bidasanzwe ndetse cyane cyo mu bwoko bwa Amor gifise inomero 52,768 cavumbuwe mu mwaka wa 1998 gifiswe izindi nomero OR kabiri aho kizocaho gifise umuvuduko ungana 31,320 kilometero kw'isaha, ndetse ico kibuye kikaba gifise umuzunguruko canke se diametre iri hagati y'imetero imwe na santimetero imwe ndetse n'ibirometero 4 na metero imwe. Ico kibuye kikazoca neza na neza ku birometero bishika imiliyoni 3 n'ibice bitatu, no kuvuga dufatiye kuri unité astronomique, naho akaba ari gipimo giharurwa cyane ku isi, akaba ari ubusa n'ivy'igihumbi 44. No kuvuga rero yuko unité astronomique imwe ikaba ihura neza na neza na distance iri hagati y'isi n'izuba, nayo ikaba ingana ni miliyoni 150 z'ibirometero. Aho ico kibuye rero nikizogonga isi, mugabo abahinga cyane mu siyansi bakavuga yuko ivyo birometero ari bito ndetse bishobora kugira ingaruka cyane ku isi, ariko ku gihamana ciza isi ntabwo izogonga ico kibuye, ariko ico kibuye kikazoca mu muzunguruko ikazoca inyuma y'umuzunguruko w'isi, ni kuvuga orbite, ariko kandi gaca muri orbite ya Mars. Mugabo ku gihamana ciza nuko ico kibuye kitazogonga haba umubumbe w'isi ndetse n'umubumbe wa Mars. Ivyo rero bigashobozwa na cyane n'abahinga bakoresha indebe gwamwo arizo bitwa telescope, aribo babasha kuduha ano makuru, ndetse ivyo bikaba ari ibindi bintu vyerekana yuko isi ndetse no mubumbe atari wo wonyene, ahubwo hariho n'izindi mibumbe, nubwo ubu tuvuga yuko ari umubumbe, ahubwo ari ibibuye biri hagati ya Mars ndetse na Jupiter. Bino bibuye rero akaba ari bimwe mu bintu bibandanya kuzunguruka cyane mu isanzure, aho kino kibuye cyari cyaraciyeho mugabo ku birometero kure gose, cyane mu mwaka wa 2009 ndetse n'ibihumbi 2013. Hano rero muri ceinture d'astéroïdes nakubwiye iri hagati ya Mars hamwe na Jupiter, akaba hari izindi ceinture astéroïdes nyinshi, ni kuvuga ibibuye vyinshi, aho kimwe mu bibuye bizwi cyane ari Ceres gipima hagati y'ibihumbi 943. No kubwira yuko ibino bibuye na cyane aho dusanzwe twegereye bibandanya bizunguruka, ndetse kino kibuye kazogaruka mu mwaka wa 2030, aho na cyane ku tariki 18 z'ukwezi kwa 5 umwaka wa 2031, aho kizoba kiri ku birometero miliyoni 168, kikazokongera kugaruka kandi mu mwaka wa 2048 ndetse n'ibihumbi 2062. Mu mwaka w'ibihumbi 2079 kino kibuye nyene kizogaruka na cyane ku tariki 16 z'ukwezi kwa kane, aho ho kizoba kiri hafi na cyane y'isi, aho kizoba kiri ku miliyoni 1,800,000. Murumva yuko kizoba cegereye isi. Umuntu arashobora kuca yibaza ati ese hamwe bino bibuye vyogonga isi ni giki coba? Nobanza nkukubwira yuko atari ubwa mbere bino bibuye biba, kandi hasanzwe hari ibindi bibuye na cyane mu isanzure, ndetse ibishika
ibishika 98 akaba ari byo vyegereye cyane cyane isi muri uno mwaka, aho ibishika 10 bizotembera canke bizunguruka hamande ya orbite y'isi hagati y'imiliyoni 2,850 n'imiliyoni 6 n'ibihumbi 600 isi kilometero. Rero bino bibuye twavuga yuko higeze kuba hariho asteroide cyangwa se ikibuye kigeze kubomora isi, ndetse byatumye ibinyabuzima vya dinosaur byose bipfa. N'ibinyabuzima byabayeho mu myaka iheze n'aciye imyaka ishika imiliyoni 65, aho bino binyabuzima vyatokombeye birahera. Na cyane ico kibuye kaba caguye muri Mexique, mu karere kitwa Chicxulub i Mexico. Ico kibuye kaba cari gifise inguvu zisumba igihumbi. Bombe atomique yatowe muri Hiroshima na Nagasaki. Murumva yuko kubera ko biza bifise inguvu bituma noneho amagicogwa mu mazi, ingaruka ntizoba nyinshi, mugabo ibinyabuzima vyinshi vyopfa, ndetse ashobora kuba na impact na cyane ku bantu begereye ayo mazi ndetse n'abandi. Ariko mu gihe kino kibuye caguye neza na neza muri kwisi, nakubwiye aho mu karere kitwa Chicxulub muri Mexico, vyatumye haba inkungugu itumuka mu kirere, hanyuma ikirere kirazima. Mu nyuma ikirere kimaze kuba kizima, rero niko umuyaga mishora y'izuba itabasha kugera ku isi, hanyuma ibi nyabuzima bica bitangura gupfa kubera ibi reyo sorere zashobora gushika ku isi. No kubwira yuko umuntu atavuga yuko bino bibuye vyahagaze, ndetse bizobandanya biza, ndetse bibandanya biza. Nazo cyane yuko mu mwaka w'ibihumbi 2029 hariho ikindi kibuye cyitwa Apophis, coco kikazoza cegereye na cyane uno mugabane dusanzwe tubako, akaba arizo tariki 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2029. Ariko abahinga bakaba baratanguye kugerageza kuraba kungene bino bibuye bihagarika, aho amwe mu mashirahamwe nka NASA canke ESA, European Space Agency, zatanguye kuba zigerageza uburyo zohagarika bino bibuye, aho bagerageje nko gukoresha iyo bitwa DART, Double Asteroid Impact Test. Inayo kaba itanguye kugerageza mu mwaka wa 2021, ndetse bakibaza yuko mu mwaka wa 2022 kino kintu kizoba caheze, hamwe n'ikindi cyitwa AIDA canke Impact Asteroid Impact Deflection Assessment, kinacho kigashobora kuzofashishwa mu gusambura zino asteroide zizoba zije zigana no mugabane, kugira ngo no mugabane wacu tubandanye tubako. No kubwira neza na neza kandi yuko subwa mbere subwa kabiri zino asteroide zizobandanya ziza, ndetse umuntu ntiyoterwa ubwoba kuko zizobandanya ziza atari uno munsi atari ejo, ndetse wanashima itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2020 hariho asteroide yo mu bwoko bwa Amor yigeze kuba nayo iza kwisi. Ivyo byose rero kugira ngo babashe kuba bafata asteroide na cyane zitembera amande y'isi, ziri ubwoko butatu, hariho yitwa Amor, Aten na Apollo. Izo zose rero bakazifatira bivanye na orbite ziba zicakona cyane, yuko hariho izegereye isi zica muri amande ya orbite y'isi, ndetse n'izica kure ya orbite y'isi. Ivyo byose bivanye n'umuzunguruko zigira asteroid, zikabasha kuba zotera impact ku isi canke zikaba zidashobora kwitera. Ikindi nuko no kubwira nuko kubera umugabane canke umubumbe wa Jupiter ufise gravitation niniya,
bituma amwe mu asteroide ari hagati ya Mars na Jupiter menshi adata inzira ngo aze kugwa ku isi. Umuntu arashobora kuba yibaza ati hamwe ino Jupiter itoba iriho ibintu vyomeze gute? No kubwira yuko Jupiter ifise ibintu vyinshi dukingiye kubera yuko ifise gravitation irenze gusumba